turabona abantu benshi bagerageza no gusambura n'igihugu. None mbega abakozi b'Imana nkamwe ni iki kintu mwovuga mwifashishije uwo murongo? Ati iki Imana yamatanije umuntu ntazaki akimature. Ariko komeza ugo rugo urusengere, komeza ugo rugo uruhe amasengesho menshi kuko abari bitero byinshi biba byateye ugo rugo. Ego ku ruhande rumwe ndumva yuko iyo umaze kwereka icyo kintu birashoboka ukabona ko menga uwo ni wagiye kugira ngo akubere intambamyi, ariko komeza gusenga kuko twese turabantu, ariko iyo dusenze byose birashoboka, biratuma urwo rugo rukomera. Baramukuje mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe, biramvana umwe wese naho aherereye. Wowe utameze neza ubandanye usenga, ama wewe umeze neza ubandanye ushimira Imana cyane. So my name is Ram Promoter Bando Camera, uturakora subscribe, like, share, comment, ubandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza. Nagarukanye cyane wa mu diaspora wacu, ubushize yabahaye intahe, mwaratwandikiye, hari abantu batubwiye ko yabafashije. Uyu munsi nawe tuje kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo hari abantu basoma ijambo ry'Imana ntibatahure ibivugwa canke ibyo bashatse kwandika muri Bible. N'umunsi twaje kugira ngo tuganire nawe, ariko imbere yuko tuganira canke twinjira mu kiganiro nyezina, reka tumwakire abanze abaramutse. Karibu cyane. Ego murakoze cyane, nongeye ko baramutsa inshuti bakundwa mwese muko murankurikirana aho muri hose ku mpande zine z'isi, kuko ndazi ko hose mudukurikirana uko biri kose, muronsa akanya murarondera ko kanya kugira ngo mudukurikirane. Nkaba uyu munsi nje kugira ngo tuganire namwe ku jambo ry'Imana. Icyo jambo ry'Imana nje kugira ngo nijyo rinzanye kugira ngo tuganire. Murakoze. Nkaba nitwa Ininahazwe, ariko mwibuke ko izina ryanje ry'ukuri ni Bukuru Jean Claude, ariko Ininahazwe ni izina Uhora Imana yampaye. Rero ndabasabye kugira ngo munkurikirane. Yaguhaye Ininahazwe kubera iki Ininahazwe? Icyatumye iryo izina Ininahazwe, naragerageje kumviriza kugira ngo numve icyayitumye rimpa, nuko hari ibintu nagenda gwana mu mpwemu, haza ibintu biriya ariko ndanesha, haje bitandukanye ariko ndanesha, ariko nza numva nti Ininahazwe mu ijuru kuko nanesheje ibidasanzwe kabisa. Tuje kuvugana ku mutwe w'ijambo uvuga ngo ic'Imana yamatanije umuntu ntaze akimatura. Kubera iki iryo jambo? Hari abantu benshi bashobora kuba basoma ijambo ry'Imana ariko ntibaritahure canke ntibamenye ibishatswe kuvuga ko. Wewe ni iki kintu ushobora kudusesangurira muri ijambo ry'Imana? Ego mu ncamake iri jambo turisanga mu kibano c'abantu, aho usanga iri jambo rivuga ngo ukwahukana ntikubereye. Ukwahukana kw'abana b'Imana ntikubereye. Akenshi no munsi dusanze benshi bahukana bapfa ibi na biriya, kandi barabanye akaramata, barasezeranye imbere y'amategeko, baremeje Imana yuko bagiye kubana ugupfa no gukira, bagiye gusangira ivyose. Rero iri jambo rero ic'Imana yamatanije umuntu ntaza kimature ni jambo ridasanzwe, ni jambo rikomeye riza kudufasha kugira ngo tumenye ko tukwiye kwiyubaka mu mubiri wacu. Ego sinzi rero ko ushobora kudisesangurira kubera iki none umuntu adakwiye kumatura ic'Imana yamatanije. Ego murakoze. Impamvu umuntu adakwiye kumatura ic'Imana yamatanije, ubwambere tubanze tumenye ko iyo ukoze ikintu icyagezwe cy'uhoraho, iyo urenze ku cyagezwe uba werekanye neza kugararije, uba werekanye neza ko wewe wiganza ukwiye gukora ibyo wawe, ariko mu gihe wubaha uhoraho biratuma bigufasha kukurikiza ic'Imana yamatanije kugira ngo ntuzikimature. Rero iki cyagezwe kiradufasha kugira ngo tugumane hamwe, tube mu bumwe. Ego murakoze cyane. Turamona mu kibano hariho abantu usanga bashobora gusambura ingo izina ziriye, tuvuge ko baba barenze uyu murongo wo muri Bibiliya. Ego murakoze neza cyane, baba barenze umurongo wanditse mu gitabo cy'ijambo ry'Imana, kuko iri jambo riratufata twese. Iyo umaze kubana n'umugore muba mucitse umwe, muba mubaye umwe, nta mpamvu yuko urenga ibigo cyangwa ngo wahukane uja handi. Sengera urwo rugo rwawe kugira ngo rukomeze mubana akaramata nkuko vyanditswe, kandi nkuko mwabisezeranye imbere y'amategeko ko muzobana akaramata. Sengera urwo rugo rwawe, nimba hari ibigeragezo rusengere kugira ngo mukomeze kubana, kuko Imana yamaze kugira ngo ibamatanye, nta mpamvu yo kuba mwomatura urwo rugo rwanyu. Yes, turamaze kubona abakozi b'Imana benshi ashobora kuza akavuga ati neretswe
ujya muntu mwubakanye ntimuzoshobora kurambana. Mbega ngaho umukozi w'Imana nawe ntabagize uruhara mu gusambura ivyo Imana yafatanije. Murakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Ego haraberekwa kwayo majambo bakereka yuko ujya muntu atazobana ni byiza ko mworusambura, ariko aho kucagizwe cyuhoraho ntibyari byiza ko bakora ico kintu ari nk'umukozi w'Imana, ahubwo nuko abatumako kugira ngo abasengere, kuko abari ico no kwita umwijima, abari idayimoni je kubatera kugira ngo basambure urwo rugo. Ico Imana yamatanije ndasubiyemwo ko abakozi b'Imana akora ico kintu, numva ko babagize amakosa. Sengera urwo rugo bakomeze kubana karamata, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ntaza kimature. None kuri wewe umukozi w'Imana ashobora kwigisha inyigisho nk'izo, kuri wewe umwemera? Ego kuwo mukozi w'Imana yigisha inyigisho nk'iyo, ku ruhande rwanje ndashobora kumwemera, ariko akwiye gutahura neza ico yaba yavuze, amanze kumenya icyanditswe mu ijambo ry'Imana ati ico Imana yamatanije umuntu ntazaki akimature. Ariko komeza urwo rugo urusengere, komeza urwo rugo uruhe amasengesho menshi, kuko abari ibitero byinshi biba byateye urwo rugo. Ego ku ruhande rumwe ndumva yuko iyo umaze kwereka icyo kintu birashoboka ukabona ko menga uwo ni wagiye kugira ngo akubere intambamyi, ariko komeza gusenga, kuko twese turabantu, ariko iyo dusenze byose birashoboka, biratuma urwo rugo rukomera. Nagomba rero bino bintu tubifatanye n'iterambere ry'igihugu canke n'ukuntu igihugu cubatswe muri rusange. Turabona abantu benshi bagerageza no gusambura n'igihugu. None mbega abakozi b'Imana nkamwe ni iki kintu mwovuga mwifashishije uwo murongo? Ego murakoze cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kuganda kutava ku Mana. Iryo nijo jambo ry'Imana tukwiye kwama dutahura neza. Igihe cyose twemeye kuganzwa, Imana ibifise uburyo bw'uwo muntu kugira ngo atuganze. Rero abo bose bashafuza igihugu kugira ngo basambure igihugu, ngo mama barondera amahoro, mama bashaka kugira ngo bopoze, kuko uyo onya atari arikakora ivyo nabo bagomba, ariko ivyo byose ntibishobora kuba mu gihe atari ku ntumbero y'Imana. Rero ku mukozi w'Imana iyo asaba ico kintu, cyangwa uko umuntu wese aba yifuza gusambura igihugu kugira ngo kije mu kaga, numva yuko iyo barenza cya jambo ry'Imana rivuga ngo ico Imana yamatanije umuntu ntaza kimature. Ego kirimwe mwaye majambo yose, ntusambura igihugu, ahubwo rondera inzira kugira ngo wubake igihugu, muje hamwe mwubake igihugu, mukundane. Turabona abakozi b'Imana benshi badashobora kuvuga guhaguruka canke kuja habona ku mugaragaro kugira ngo bashobore kuvuga imirongo myinshi ibiri muri Bibiliya nyabugi usanga yubaka, kuko kuba uri kurabikora ngo baze imbere ya kamera babivuga. Ikibazo cyo bakiri he? Kubera ko abantu benshi batigaragaza kugira ngo bashobore kuvugira igihugu ari abakozi b'Imana, kugira bagaragaze imirongo muri kumurigisha muri Bibiliya. Ego murakoze cyane. Ubwa mbere ivy'Imana tugenda gahoro gahoro. Iyo tumaze guhishurirwa turabitwara umwanya muto kugira ngo twumve icyo Imana yaduhishuriye neza na neza, hama maze tukabona ko dukwiriye kugira ngo tubitangaze. Ariko kwijambo bavuga ngo mbega mwa mutinya kugira ngo mubishikirize, ico coco benshi barakunda kubitinya, kuko hari igihe bivuga ukumva umenga urenze amategeko, urenze ibwirizwa ry'igihugu. Ariko byari byiza ko nimba waronse ijambo ry'Imana mu by'ukuri ritange kujya nyene ubyerekane, nimba ari Imana yavuze mu gihugu uritange, urigaragaza kugira ngo abantu bikosore. Ijambo benshi ari gihe barisoma bakaca barikoresha mu ngo ngo kwahukana ni kubereye. Ego nko ijambo ryanditse mu gitabo byerekana neza ko ari ryo mu ngo, ariko birafitanye isano no mu madini. Aya madini wumva ko ari menshi nakwiye gusambura, akwiye kujya hamwe kugira ngo asengere hamwe, akorere ku mugozi umwe. Rero birafise kandi no mu bantu. Rero aba bantu twese dukwiye kujya hamwe tukubaka igihugu, tugakunda igihugu twese, atawanje wangura, atakuraba ni ujya ngo ari hariya nanye ndi ngaha, ariko tukwiye kujya hamwe kugira ngo twubake ico gihugu dukundana. Ico kintu nacyo nyene kirafasha mu buzima bwa misi yose kuri twebwe abantu, gituma tweke tukwiye kugira ngo tucifashishe. Ego murakoze. Vyinshi tubona byateye imbere, ariko tubona bene igihugu baho bakundana, kandi ibyo bihugu biri mu bintu atamashengero bifise kandi biterekwa ijambo ry'Imana nkuko uri kurabivuga. Ariko ugasanga hari urukundo mu bene igihugu. Tuvuge ko bo kudakoresha iyo mirongo ya Bible canke kudakoresha ijambo ry'Imana, no kuri bataco bitwaye bimeze gute? Kwiyubaka mu ijambo ry'Imana birafasha, ukumva icyo Imana itubwira ryanditse mu ijambo ryayo, iryo yahumetse mu bantu kugira ngo ryandikwe, birafasha. Rero aho hantu iyo baba bari hamwe bari mu rukundo, ariko barakeneye no kumenya neza
Imana yariyo kuvuga uhoraho ninde kuvuga nimba turiho kubgayo rero barakwiye kumenya na cyane cyane kumenya ubutumwa bwiza bw'Imana. Ego murakoze. Ushimira cyane mukozi w'Imana Jean Claude. Ego murakoze cyane ndabashimiye mwebwe mwaduhaye akanya kugira ngo tube turaganira ku ijambo ry'Imana. Mu byukuri murakora bigashimirwa kuko ukora nk'iki n'abazobihembegwa. Rero nkaba nongeye kubabwira ijambo rimwe rivuga muti kaze kandi mukurikirane iki kiganiro, kaze kandi mukurikirane iyi nyigisho, kaze kandi mukurikirane ino emission igihe cyose tuba two turigisha ubutumwa bwiza, mukomeze kubudukurikirana kuko hagiye kuvugwamo byinshi bitandukanye. Samurakoze. Kadushimira abantu bose bari kwadukurikirana.